nawe na Jennifer asanzwe gufollowing je birambabaza ndamufollowinga mugaga cyaka following yawe bijyane birambabaza zo bimubwiye ukunda nagukunda agire follow rimwe gusa cyakura ko basimvuga ati kaharaba noza kumuha iyo message hari utuntu runaka ubukeneye ko gufasha birakunze kuvuga ko cyana abana b'abakobwa hari ibindi abahungu babasaba babahungu bafite imiti je babandi je ko je ndiga gasore kayizerewe n'Imana urumva hari ibindi abo bahungu baca babasaba je bakabasaba ko mujya abana bakabasaba ibintu kumva yuko nawe utari capable yo kubikora sishaka kuvuga exactement byabaye mugabo ni kankiyo nyene aho umuntu akumvisha yuko c'est vrai ni service uri kurama nk'ubu wowe turavuganya ati genre turakorana urambwiye ati ok ndakubonamwo talent ndakubona yuko ushobora gukora ikintu donc jewe ndafise amakamera ndafise studio et tout ndagufasha muga après muri uko kufasha video zitatu zine zitanu utangura kurindira ikintu nanje ndagusubiza et pourtant urabizi exactement yuko atamahera ndiko ndinjiza amahera nta contrat ndatangura kuronka kugira uvuge ngo ndakurihe donc muri iyo ka ashaka kukurihisha nyine kumwe kumukobwa kimwe kukindi bien sûr nyene byarabaye mugabo ndamubwira ati wihenze vraiment wihenze deux personnes ibyo byose notuma ndabiheba kandi aragerageza akakumvisha neza yuko bashangiragira gwisi yose urumva jewe umwanya jewe ubwiwanje nyene haraheze umwanya ndiyumvira ati burya bijya ariko aravuga sivyo ati burya ni navyanka est-ce que hari ikintu nzoshika ko finala mugabo ndavuga ati nta kuntu na kumwe shobora kumuha iyo chance ati nta kuntu na kumwe nshobora kumuha opportunité yo kumfata nk'uko ama finalement je préfère kubiheba Imana yararondeye inzira imfashirizako atari forcément yaba abantu baba bashaka ivyo bomora akavuga bashaka kubomora yes Ilona ni kintu bakunze kurenganya cyane ku bakobwa kavuga ati ikintu vraiment abahungu murakunda kwiturenganya nk'amajambo genre bakunze kuvuga cyane nawe bige nyimukije discussion turagira papa n'abagenzi banje hari ukuntu umukobwa bamubonye genre ku ma réseaux sociaux sa neza wambaye neza nyene umva uri bien sapé wambaye utuntu twiza usohokera ahantu heza directement chavuga ngo numuslay bisigura ngo urumva unapana bitu habana kwa mahera sindo ati forcément atujya ategeza kuba afise urumva umusponsor hagira ruhande et pourtant umuhungu bamubonye abigize même si bataba bari sûr y'ahantu akura amahera canke y'amasoso de revenu yiwe usanga ivyo byagiriza atavyo bamugirira mugabo umukobwa mana yanje ushake ubo wisokeye kuduhera twawe ushake uwo wagize he directement baca basima ati yajanye na naka et pourtant wamufasha Mundire ndakuramutse mushinga nayo mfasoni gwaruka ndabaramukije cyane ndafiriza amano imigisha mu miryango yanyu ko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa Gati makuru ni Step Media kuri microphone ko kila ikeka gasore kishi ikeka gasore gakora iby'Imana ikunda. Uno munsi ni munsi udasanzwe. Uno munsi novuga yuko ndishimye cyane kuko ndi kumwe n'umwe mu bantu nifuje yuko tuzokorana ikiganiro nawe numwe atari ubundi imbere yuko ndamuvuga amazina yiwe. Ikintu kimwe ndakusaba sisi la première fois uravye kino kiganiro making sure ko maze subscribe kugira ngo natwe tubashe kuja mu muryango w'abandi wagutse. Ariko imbere yuko tuja muri byinshi reka rero tubanze tumwakire ninde isukari y'abafana igitenge cya kotebu n'umunyu w'isi numwe mu bigeme beza dufise mu Burundi mugerageje kurana no kuri screen za Step Media no kwikima ntacho bamuhora ariko narandiriye navuze amajambo menshi reka tubanze tumuhe ikaze ndagoye ikaze kuri Step Media. Merci. Umeze neza? Ego meze neza. Umutima no ku mubiri? Bose bro turashima. Ni jambere ryo kuri Step Media. Ego. Bifuza yuko abakunzi usanzwe ufise hari rero ko usanzwe ufise abakunzi benshi nizere ko abagenda turagenda baramutse nabo kuri Ilona ndazi ko bifuza ko nabo nyine baramutse ndabaramukije mwese ku bakunzi ba Step Media hama kandi n'abakunzi biwanje nkuko yabivuze nizere mwese ko mumeze neza aho mutumbereye hama nizere yuko kandi iki kiganiro munza kugikurikira gushika tugiheze cyose ndiso ntaza kubura ikintu muhakura ndiso ntaza kubura ikintu muhunguka. Ego kuri Ilona barakomeye
Ego bra. Baraho baratuje. Baraho n'ukuri turashima. By the way uraberewe. Merci beaucoup. Ego. You look so amazing. Rega kumva amasoni ndazi yuko. Thank you. Hari wa mbere ndabikubwiye. Yeah, ni wa mbere. Mugabo nizera hano hose wagira aca hari abantu bagira ubwo ati rero uraberewe turifuza utubwire ahantu ugiye. Ahantu bon ego hariho umugenzi wanje twahuye canambwira ati ngiye hehe nakuze uko oye ndamubwira ngiye ugira ikiganiro cyangwa wawe uraberewe cyane rero ngase umenga uri umuntu w'umukadre eto ngase none Ilona nk'umuntu yo kubaza ati uzoba mwiza gushika ryari umva ko ari ikintu kwishura gute ikintu kwishura gute nibaza yuko ibintu Imana idukorera ari byinshi cyane donc sino we had limite vraiment ngo bizomara igihe kingana uko canke rero gusa ico ndiso cojo ni plus imisi zogenda irahera plus muzosanga ndi umuntu mushasha plus muzosanga umva ndikiremwa gishasha uko wareje uko wari ubu oya ntibikunda bo hari ukungene tugira ubwiza ugasanga bamwe bavuga ati twabukuye kwa papa abandi bakavuga twabukuye kwa mama ubwiza bw'iwawe abantu bakunze kubwira ko wabukuye kwanje bakunda kumbwira kenshi yuko nabukuye kwa mama ko mama turasa cyane uravye n'amafoto ya kera ya mama ndashobora kuyikoresha jean bakibaza ati uyu ni Ilona nakira mama wasuko telmo turasa cyane bro niyo bamubonye mama wacambwira ati Ilona ni wakura uzosa na mama wawe ariko wanje ni mwiza nuvuga yuko sense ko nteri iteko kaza kuri step mate bani usanzwe bro ahubwo nanje wanteye iteka ko oya yareka guhindura ibintu natwe gahunda ya mbere wayi oya abantu turuzuzanya rero mbone waranteye iteka ryo kuntumira nzi nagutera iteka ryo kuba present ama n'abafanzi bacu rero nabo bazoba baduteye iteka ryo kuraba ikiganiro cyacu kabisa ariko nuvuga yuko twasimbiye mu nkuru ntibigeze bakumenya je naguma mfa kuvuga izina barifuza rero kumenya ndi kumwe nanje okay jewe amazina yanje Gatoni Ilona Merla Gatoni Ilona Merla hama ku ma réseaux sociaux nkoresha cyane Ilona Merlage bo ntusarishe ko aragina ngari vuze nabi bari ukuntu narisomye tuvuga ko uko barisoma urashobora kutubwira iyo Merlage Merlage bon dinabonye kumenga nogira Jean kenshi urumva ugikreya konti yawe hari igihe twayikreya nyene ari nko gufina canke iki ugasanga ugiye gushaka izina n'importe ryahe rero jewe igihe nashaka kuba serious ku ma réseaux sociaux ndavuze ati reka ndondere akazina kazoba kari exactement umuntu akabonye avuga ati uyu ni wa muntu hamwe iryo zina naho ryo baryanditse ahantu umuntu azovuga ati afite ni nk'aga signature rero cangumiza Ilona hama Merla cashira ko je ya Gatoni kuri izina nabona ati nakantu kari original vraiment rero niko ahantu hose nitwa amarezo yose niko nyene nitwa kabisa mugabo hakurushaka kwanza kumenya byinshi ku izina ry'iwawe warabajije impamvu abavyeyi bakwisigeze bon igituma jewe mama yanyise Ilona nuko igihe yarafise inda yiwanje yarasomye igitabo yarasomye igitabo carimwe rero umukobwa yitwa Ilona uwo Ilona yaratekereza cyane nka wewe yarakubeshye nkuko kiwanje nyene aho kugira no nabikubona yaratekereza ari très gentil yari basi yari umuntu nyene ari merveilleuse hama kandi acavuga ati nyene basi cararikunda acabona aussi ko riri très original aravuga ati puisque ndanayisomye mfise inda mfise umukobwa reka nzomwituko mugabo apart ibyo Ilona bisigura umuco ego bisigura umuco sinoja en detail cyane gusa nyene urumva yuko like non seulement yari kwiye kuri iyo personality y'uwo muntu mugabo kandi bisigura urumva umuntu afise umuco umuntu abera ubwiza abandi bantu umuntu abonekera genre neza abandi bantu kabisa watubwiye ko ari cyo bisigura nawe wirahavye ubona uri muco ko bandi telke arukonye oya urabesha kuko kandi rirahuye na ntuzenya na Gatoni umva Gatoni Jean bashaka kunyita Gatoni k'Imana umva Gatoni nyine akantu gato k'Imana
rero basi yaguma kakana nyine gatekereje gatekereje niyo byavuye nandishe ntekereza rero gusa bace bari kati baca bavuga gatoni gusa kabisa ngo rumva yuko rishaka kujana niyo Ilona mbo no kubwira ngo abantu ngo bakumenye ubamaze kumenya kuko ari wewe wamaze kwipresent ariko hari ibindi runaka abantu batakuziko sishaka ko tubijaho cyane ko umuntu ni mugari ko guheza ariko jewe iyo mbonye umuntu canke iyo mpuye n'umuntu hari ibintu byinshi mba nifuza kumenya kuri Ilona radio twahuri ego umunsi wa mbere twahuri he muri le flamboyant garden mbo je nkikubona urati nakwibajije navuze ati none uyu mukobwa akenshi abana babigeme n'abantu bakunda ko bari muhira mu bintu by'imirimo bakora imirimo muga wewe abantu bavuga yuko sinzi ko ari ama projet runaka ubufisi ariko hari abantu baca bifuza kumenya kuri Ilona umuntu akunda ko bari muhira kangahe kuko impamvu ndakwaje n'icyo kibazo je ndi umuntu akurikirana cyane urubuga rwawe uguma muri vlog bon jewe ndi umuntu akunda kuba ari cyane muhira ndi umuntu akunda kuba ari cyane muhira kubera yuko basi ingene novuga nakuze ari ndi umuntu basi ari très très réservé ni kuvuga genre sinakunda kandi en plus de ça sanzwe ndi umu introverti ni kuvuga abantu basi sinzi mba numva umenga sinkunda kuja ahantu hari abantu benshi why ndi vraiment basi kuko basi usanga narushe mentalement oya usanga narushe mentalement ni kuvuga ndi ahantu nkavugisha abantu 10 ndumva neza yuko ndarushe et pourtant jewe rero barambwiye jengene mvuga mvugisha umuntu nk'abantu 10 numva nakuruhishije wowe uri umu extraverti rero rumva igihe usanga basi umenga nduha n'ingoga ubwo rero ibyo nabyo ucubishira muri ubu buzima bwacu siko ahantu novuga honyorohera ukora akazi meze fisi yo personality ni mu mabiro siko ni utaronka ahantu muvugana n'abantu benshi turi konti ni utaronka ahantu mutunda usigorera ni utaronka ahantu gumuzunguruka gumuri stress gumugiriki mugabo aho naho ni hangahe dufise ni hangahe Ilona ko jira nk'akazi ko muri bio ego gumubona ibintu bimwe nawe niyo barakubwatsi rero uri mu extraverti ro jewe jewe ntagiye nko muri event ushaka kubwira ibintu nabonye nawe urashaka kumbwira ibyo wabonye ko yereki twahuriye ngaha mu kigana imagine nk'umuntu irirwa muri bio aguma abona bya bindi nyene jewe rero urumva naciye ndaba personality yanje ndaba n'ibintu ushaka gukora simbona umenga bizombera barrière cyane cyambwa rero cyose utegereza kwiga kuba umuntu atimba kwiga kuba umuntu w'umu aventurière umuntu akunda kuja ahantu umuntu akunda kuvugisha abantu umuntu akunda kubaza ibintu abantu kuko rano uri ku marezo nibaze yuko bigoye cyane kuba uri wa muntu akunda kuguma muhira siko nibaze yuko biragoye kuko uzokwiyumvira none ndaje mu kiganiro nje kugira amafoto nje kugira iki nje kugira ama video urumva ugasanga ntibikunda rero naciye ngerageza ego iyo personality sanzwe mfise sindayite ariko menye akiri mu monde ayikoresha rero ubu rero novuga yuko ndi hagati na hagati nubwo novuga ati ndi umuntu akunda kuguma muhira mu gihe ngumye muhira cangerageza uburyo bwose ntuma nkora video 5 canke zingahe mugabo mvuga ati ko nagumye muhira reka ndahungukisha reka ndahakuremo ikintu mugabo kwiswe nagiye hanze gukora peut-être canke kurondera ikindi mpambana rom ati peut-être sindabigira misi yose gusa iyo ngumye muhira nawe cangerageza kutravailler ya kote yo kuba umuntu nyene ari ouvert bo ntibirashika bikaguteranya n'abantu bivanye nuko kunda muteye cyane ngose ntiraguhindura ingendo ubu byaraheze kare rumva twarashaka kwicarana gutya basi nk'ubu dufate twaje mu rubanza nazananye n'umugenzi wanje uwo mugenzi wanje twazananye we arazinanye n'abo bantu bari mu rubanza bwaje ntituzinanye nk'ubu dufate agahaguruka gato niyo yamara isaha agaruka asanga bikimeze kwa kundi natubanje muri calculatrice nkagwa ndayiraba gutya hako ndakuvugisha ko none ndabihereye kukuvugisha ndakuvugisha iki hani gumvugisha nkumva umenga ndarushe no kukuvugisha kabisa ahantu uvuga yuko sinokubaza ati n'ikihe kintu ko ari ikibazo navuga yuko nsa nk'uwa nari nateguye mubi nakubaza ati n'ikihe kintu abantu bakunze guhuriza ko cyane kuri we nico ubu si cyane
usi cyane ikintu abantu bakunze guhuriza bakavuga ati Ilona n'umuntu ameze gutyo baba bakunda kuvuga ko ntekereza bwa hama ikintu cyo bakwihendako ikintu banyihendako ngira ni kwishima gusa no kuba babifashe nabi hari igikuntu umuntu bashaka kubona ingene avuga bashaka kubona ingene exprima directement bakaca gushira mu gakaza ati Ilona arishima et pourtant wowe umubona kuri televiziyo umubona inyuma ya écran ariko muzi exactement ngene ameze ngo kora ko wumvise avuze kigeze kuvuga Ilona arishima ko fase naravye ikiganiro cyo wawe arakadeba mwayazi n'abagenzi biwawe uvuga ko atabagenzi benshi ufise vuga impamvu ko ari yo ukungene wowe uteye mbo mugabo je navuga yuko kugira abagenzi benshi sometimes ni byiza sometimes ni bibi ariko kugira abagenzi benshi bikakuzanira ingorane ugasanga hari abatakwishimiye n'ibiki mugari igihe ugira benshi ugasanga hari no bagufashije ibintu runaka avuga ati gwa ndugira abagenzi benshi bon jewe ivyo nari narabivuze ko nibaza ko muri kijya kiganiro nyene nabivuze ko ahanini byavuye kubera yuko nagiye kwiga muri interne warize muri interne yego rero ugiye kwiga muri interne n'abagenzi kiwawe kize muri interne rero ugiye kwiga muri interne rero sanga hari abana batandukanye cyane ama internat hari abahungu gusa ni abakobwa gusa ni nimwe tuvanze interne raryoshe ganye nshaka kwiga muri interne oya yari ibishe bro oya ujya yize mu y'abakobwa gusa yari ibishe bro kubera yuko twari turi kumwe n'abantu batandukanye cyane no yari system sinzi ko yizi ya excellence no nayo nzi n'ukuri nse mubeje basi reka nishime gato niyo abana bari babaye abambere Jean mu gihugu cyose ishime shasi wabikoreye rero babiguhora rero babigira kenshi muri concours mba muri concours ya 6e bagafata abana babaye abambere bakaca babazana rero wasanga harimo abana b'Ibujumbura mu Cibitoki hehe ruguru mwijenda umva abana bafite personality zitandukanye cyane rero hari ukuntu jewe naje ndi umwana akunda kugorana bra ndi umwana avuga amajambo menshi ndi umwana adafadika mfete byapfiriye narabaye juge cyane narabaye juge cyane bakamari kwirikura umwana kwirikurumba kandi urumva twigana n'abana bana kenshi usanga bavuye ruguru ugasanga arakuruta nka 3 ans canke 4 ans urumva ugasanga arakuze cyane urumva twebwe natwe rero twaje Jean 7e murana muri abadolescent et twaratambu tu dance twose tubaho amapiano inkuru zose iki rero babana nabo bakaguma bakuraba bajya bana barishima bajya bana handero bajya bana bameze uko bajya bana rero wambara gahuzu kagufice karekare iyo mwana yambaye kunukunuku urumva usanga rero ndiko ndabajuje cyane ngerageza kuza ndi renferma urumva nkavuga ati ikintu cyose je ntegeza gukora ndi jenyene donc ibintu byose ntegeza kubikora jenyene ntegeza kugira jenyene donc nsanga nta bugenzi ndiko ndakaya n'abantu kandi babantu bitwa tidukira ubugenzi ni bamwe twigana ni bamwe tubana none bamwe twigana nabona batahuye bamwe tubana turarana kuko mba ari muri interne numva naje saniga rero kuvuga ati nta bagenzi nkeneye rero nasanga rero ata gusubu narabikoreye ko vraiment narahuye n'abantu benshi nanavuga ati turaba besto narahuye n'abantu vraiment mvuga ati uyu ndashaka kumubwira iki n'iki ndashaka kumubwira iki n'iki basi nkumva ndi à l'aise no kuvugisha mvuga kandi si benshi cyane Ilona ego okay watubwiye ubuzima wacimo muri internat ariko hari ikintu nifuza kumenya Ilona akenshi wewe akazi ukora sinzi ko akazi kiwa cyangwa ubifata nko kuryohera abafana n'akazi gusa ariwe no kuryohera abantu okay ndiko no kwita mu content creator cyangwa mu YouTubers mu content creator mu YouTubers kweri chance kwera YouTubers urumva uri muri kazi ya YouTube gusa sumva mu content creator ni kuma ntuzenya yose abana babigeme murakunze guhura n'ingorane runaka ugasanga ugiye gusaba service runaka umuntu kugira igufasha benshi izo service akenshi mu muzikenera kubaho ugasanga urakenera nk'umuntu agufasha gukamera urakenera nk'umuntu agufasha ugiye nk'ahantu hari utuntu runaka ubukeneye ko agufasha birakunze kuvuga ko cyane abana b'abakobwa
hari ibindi abahungu babasaba babahungu bafite imitima na je babandi je ko je ndiga gasore kayizeriwe n'Imana urumva hari ibindi abo bahungu baca babasaba je bakabasaba ko mujyabana bakabasaba ibintu kumva yuko nawe utari capable yo kubikora iyo na challenge nk'izo yarigeze zishikira ava yuko atangura gukora akazi ngira ko ndakwishura wambaje igituma ntagira ama video ya YouTube et pourtant karenda nagira nkatumira abantu ibiganiro muri studio et tout rero sinshaka kuvuga exactement byabaye mugabo ni kankiyo nyene aho umuntu akumvisha yuko c'est vrai ni service uri kurama nk'ubu wowe turavuganya ati genre turakorana urambwiye ati ok ndakubonamwo talent ndakubona yuko ushobora gukora ikintu donc jewe ndafise amakamera ndafise studio et tout ndagufasha muga après muri uko kumfasha video 3 zine 5 utangura kurindira ikintu nanje ndagusubiza et pourtant urabizi exactement yuko atamahera ndiko ndinjiza urabizi yuko nta kintu ndiko ndinjiza nta mahera nta contrat ndatangura kuronka kugira uvuge ngo ndakurihe donc muri yo ka ashaka kukurihisha nyine kumwe kumukobwa kimwe ku kindi bien sûr nyene byarabaye mugabo ndamubwira ati wihenze vraiment wihenze deux personnes ibyo byose notuma ndabiheba kandi aragerageza akakumvisha neza yuko bashangiragira gwisi yose urumva akakumvisha kandi je suis désolé niba mumenya nta kundi urumva akakumvisha yuko kubera kuri umukobwa nta hantu uzoshika en fait utahashikanywe nawe nabo ba ego nawe canke n'abantu bameze nkawe donc urumva yari kumbwira ati wewe ndikanda gwa platform nawe mpibi azoza n'ubundi aguha ikindi kintu nawe uzomuhiba ngo si kutamvya ngo iki kandi abakobwa usanga batubwira ngo usanga byoroshe kutumanipura kubera ko batubwira amajambo uvuga ati jewe umwanya jewe ubwiwanje nyene haraheze umwanya ndiyumvira ati burya ariko aravuga sivyo ati burya ni navyanka eske hari ikintu nzoshika ko finala mugabo ndavuga ati nta kuntu na kumwe shobora kumuha iyo chance ati nta kuntu na kumwe shobora kumuha opportunité yo kumfata nk'uko ama finalement j'en préfère kubiheba mugabo kandi ndiso yuko nahari ubonye arabona yuko iyo platform naruhiye kwironka kandi même pas à l'aide y'amakamera yiwe canke mugabo kwa ko tout simplement Imana yararondeye inzira imfashirizako atari forcément yaba abantu baba bashaka ivyo bomora akavuga bashaka kubomora yes Ilona novuga yuko uravuze amajambo akomeye nikiye kintu wewe bo muri experience fise muri kungene wiyizi mu bintu urubona mu bantu bakunze kurenganya cyane ku bakobwa kavuga ati ikintu je mabahungu murakunda kwiturenganya nk'amajambo genre bakunze kuvuga cyane kwa nawe bige ikintu bakunda kubarenganyako unyibukije discussion turagira papa n'abagenzi banje hari ukuntu umukobwa bamubonye genre ku ma réseaux sociaux usa neza wambaye neza nyene umva uri bien sapé wambaye utuntu twiza usohokera ahantu heza directement chavuga ngo numuslay bisigura ngo urumva unapana bitu habana kwa mahera sindo ati forcément atijya atigeza kuba afise urumva umusponsor hagira ruhande et pourtant umuhungu bamubonye abigize même si bataba bari sûr y'ahantu akura amahera canke y'amasoso de revenu yiwe usanga ivyo byagiriza atavyo bamugirira mugabo umukobwa mana yanje ushake ubo wisohokeye kuduhera twawe ushake uwo wagize he directement baca basima ati yajanye na naka et pourtant wamufasha wamubonye canke directement bakaca basima yuko ugendana na type y'abantu ujagendana na bana ati niyo mpamvu afise bijya et pourtant ntuzi ingene yirirwa arahangayika arondera burya buzima ubona nimba ari kajya gashakoshi ntuzi imisi yagakoreye ugira karonka nibyo nibazi yuko abakobwa bakunda kuturenganya ko cyane Ilona ngira menye ibanga gatora ngira nsarishe gatora ubise ibintu byawe rero wavuze yuko
mu byo twayaze behind camera ariko behind ya camera waragiye muri competition ya Miss bya moment navuga yuko muhuriyeho n'abana baciye ubwenge benshi cyane niko numvise je nka je nabo umukobwa kandi umuntu aciye ubwenge ngira nayo kuba narabaye mu Miss ariko bawambe mbo sishaka kwigana kiza kwa kirekire ariko twifuza kwanza dusangiza urugendo rwawe rwo muri Miss abantu ngo dushaka twarangirizaho ikindi navyo sizobandanya ubutaha ngo muri Miss Burundi Miss Burundi man helmongera twivuga kenshi rero basinze bon jewe namye ndi umuntu akunda kuba basi ashaka kuba kuma scène en fait sinzi uko nibaza ko c'est la même histoire hamwe n'ibintu byo gukaya content urumva kera hari ukuntu twakuze turaba amafilme y'amatelenovela eturumva kandi amafilme menshi nkajye wasanga bafise umu actrice principale umwe yambaye neza yambaye uratugize umwe ari bien coiffé umwe abahungu bigo bararondera akenshi je naravye novela nakese y'abahungu gose mugabo umwe umuravye barati oui c'est vraiment quelqu'un nkaje shaka rero gusa nawe nkaje shaka kuba nkawe uba naguma shira mu mutwe iyo bija hose nzotegeza kuba umu actrice principale ahantu byari kuba byizi y'umukinnyi wa film kandi je filme yawe novuga yuko no isuka bimitahe magigeze kure kuko novuga yuko birakubereye ngiye nasi agenda umuntu mugira ico kintu agacavuga Messi ishime basi byerekane ko wishime kuko agenda bibwira abakobwa basi barishire rero ndavuga rero iyo bijya hose negeza kuba umustar negeza kuba umuntu umwe nyene wiyumva nyene ati urumva umva ndumu main character rero ako kantu ko kagenda karakura navuga none hamwe urumva nabona yuko sinzoshobora gukina muri telenovela epfo tangiri umuco nayishira mutwe ko nzotegeza gukina muri telenovela urumva cyangwa handi ukiyumvira ati pete sinzokina indi film nzokina film mu Burundi pete sinzoririmba pete sinzogiri ubwo nzotegereza kuja imbere y'abantu bavuga ati ibya ni Ilona rero bavuga ati ibya ni Ilona ibyo turamuzi rero novuga yuko non seulement byaciye bitumanje no muri ibintu bya content creation mugabo kandi nabonye yuko na Miss Burundi wa platform nziza kuri jewe urumva n'ahantu abantu bose bakubona haraza abasponsor abantu zenya abantu bashaka gusponsoriza abantu bashaka guteza imbere abantu nyene bashaka kukubonamwo ikintu bashaka kubonamwo ikintu woshobora gukora ciza canke ico woshobora kumara donc navuga ati c'est pour moi une occasion kandi yari novuga ari na experience nziza cyane yari na experience nziza so jewe vraiment naragiye ndiyandikisha muri Miss Burundi haba ndagira Imana barantora muri ndabaselectionner hama kandi ndagira Imana ndatogwa no muri quart de finale umva nja muri demi finale gusa nshitse muri demi finale nashoboye kubandanya gusa novuga yuko c'est vrai byarambabaje ko ntashoboye kubandanya kuko utangura kwibaza ni iki mbuze sisa neza simvuga neza sinciye ubwenge ugasanga uguma wibaza ibibazo byinshi kandi nabyo finalement usanga biza gukonona mu mutwe mugabo sinone uvuga yuko yari experience nziza kuri jewe bwa narose n'abandi bagenzi wowe kuri muri Miss nyene nawe na Jennifer asanzwe agufollowing je birambabaza ndamufollowinga mugaga cyaka following yawe bijyene birambabaza uzobimubwiye ukunda nagukunda agire follow rimwe gusa cyakura ko basimvuga ati kaharabaye noza kumuha iyo message okay akajambo kamwe ku bantu bahora babihenda ko ja ku bantu akenshi abaza abana babigeme yo muje mu bya rezo social amajambo nyene je kuvuga bahara yuko ngo muje ngo mu bintu byo gutanga umubiri niko no bivuga kwiki batabivuga kwitwa abahungu sinzi vraiment ni kubera yuko abarundi en fait abakobwa twakuze batwereka yuko utegerezwa kuba umuntu nyene aciye bugufi umukobwa atavuga cyane umukobwa adatwenga cyane umukobwa atiyerekana umukobwa umva rero niyo mpamvu urumva alors que amahezo c'est tout le contraire utegerezwa kuba umuntu atimbusha utegerezwa kuba umuntu nyene yikura mu bwenge mugabo urumva rero niyo mpamvu ngira abaci batunera akajambo kamwe kuri abo bantu ijambo nobwira abo bantu ni uko non seulement nakazi muga hari abantu kandi babikora nka passion hari abantu babikora nka passion hari umuntu ashobora kuza mu Burundi akavuga ati ndakeneye umuntu
ashobora kumfasha ikintu kiniki mugabo ugasanga nta ba content creator dufise nta ba influencer dufise cyangwa ugasanga imbere haje abahungu gusa baca batangura kuvuga n'abakobwa mufise abakobwa ntibashaka kuba ba influencers etu alors que turabadekuhaje turacika intege turacika intege utangura guposta agafoto ka mbere agafoto ka karemane baba bakwatatse ego je comprends yuko c'est le prix à payer kugira uze ku marezo abantu bose barakuvuga sevye mugabo basi pardon tugabanirize genre muvuga ati umukobwa nimba je hajya ntaje nimba ndumukobwa nje gukora ikintu nimba nje ku marezo nimba nje kuvuga ce que je pense nimba nje kuposta ayo mafoto canke ayo mavideo sindabahaye accès yo kuza kuntuka canke ku m'accuser de je ne sais quoi mugabo mube gentil ntibamuzi ibintu umuntu yiriwemwo ntibamuzi igituma ariko arabikora ntibamuzi niyo biri sanse kumushikana ubwo rero muguma mumudekohaje deje nta na kimwe bizona bamarira mwebwe siko nta na kimwe bizona bamarira kandi je pense yuko nitwaha akayo abo bakobwa bakiteza imbere bagashobora kuza ku marezo sociaux bagakora ibi bintu bya content creation tuzokunguka twese igihugu kizokunguka siko abantu bazoronderwa ku maproje barondegwe hanze bagende kugira ayo ma content creation baronka akaryo ko kwerekana igihugu cacu ciza mbe tuguma tubadekuhaje nibaza ko kana kimwe bizotumarira twese rero ije chance muha abahungu uko baba abastar muyihe n'abakobwa mubareke baze kwiexprima bagira iki je sais Eliona mbarumva umenga jewe iyo ndonse umuntu amaka akamvuga gutyo avuze nk'ibintu biryoshye mbarumva umenga ntitwoheze ariko nimba wo nkundira tuzogire party ya kabiri arico bitwara magana ejo canke ejo ni bakudusa uzodukundira ga Eliona ego nzoza yes bakunzi ba Step Made nari kumwe na Eliona umwigeme mwiza umwigeme yakuzanwa France le sitwe twanyoye imitobe sitwe twanyoye isongo abandi bana murababona n'abazaniye umwigeme mwiza cyane yababwiye ejo canke ejo nimwe mwifuza nzomubagarukanira ngaha ego wakoze cyane kubana natwe merci namwe kumumenya cyane akajambo kamwe ku bakunzi bawe no ku bakunzi ba Step Made ku bakunzi banje basanze banshigikira n'ukuri ndabakunda ntimushobora kwibaza aho feza kuko murashobora kuba mugize akantu gatonya genre kajya ka message kajya ga commentaire kajya ka repost ugize karafasha cyane kandi ça m'encourage beaucoup hama namwe muri ko murakurikirana ibiganiro kandi musanze mukurikirana ibindi ndisure bamwe muri mwege bakomanta ibintu bibi mwoshobora kubihagarika sivyo mwoshobora kubandanya mwankuhajana dutezanya imbere twese kuko twese tuzokunguka hama nkuko yabivuze nimwasubira kukenera kandi muzomubwira azombwira